Tupate batu bawili. Reka turondera abantu babiri. Wa kwanza anatusomea kitabu cha Mwanzo. Uwa mbere dusomera mu gitabo cy'Itanguriro. Kitabu cha Mwanzo. Igitabo cy'Itanguriro. Sura yake 21. Igice cha 21. Mstari wake wa 5. Umurongo wa 5. Itanguriro 21 umurongo wa 5. Uyu ni wa mbere. Mtu wa pili, wa kabiri atatusomea kitabu cha Mwanzo, atatusomea Matayo. Uwundi araza kudusomera muri Matayo sura yake 1 igice cha mbere mstari 24 na 25 gushika kuri asome 24 na 25. Abantu babiri, yani atasoma mistari 2 tu. Araza gusoma 20 wo muri Matayo igice cha mbere. Matayo igice cha mbere 24 na 25. Itanguriro igice cha 21 kuva ku murongo wa 5. Haravuga ngo Abrahamu yaramaze imyaka 100 igihe yavyara umwana wiwe Isaka. Sara aravuga umurongo umwe Amen. Mstari mmoja tu. Usubiremo mama Abrahamu yaramaze imyaka 100 igihe yavyara umwana wiwe Isaka. Amen. Amen. Matayo 1:24 na 25. Nta wundi adusomere muri Matayo igice cha mbere 24 25. Munakaribishwa katika jina la Yesu. Turabaha ikaze mu izina rya Yesu. Nimeomba Mungu usiku yote. Muri iri joro nasenze ijoro ryose. Niliambia Mungu nisaidie. Nabwiye Imana nti umfashe. Sababu kwangu haiko jambo rahisi. Kuko kuri jewe ntabwo vyoroshe kusimama pamoja na mjakazi wa Mungu kwa hii madhabahu. Mpagararanye no musavye kazi wao. Kwangu haiko jambo rahisi. Kuko jewe si kintu nofata nk'ari ikintu gisanzwe. Kichwa yangu inayala mai hapa. Umutwe wanje wuzuye amazi. Nimelia, nimechoka. Narize na naniwe na numye. Wapendwa katika Bwana, bakunzi muri Kristo, mie niko mubale batoto benya bakupataka upendo ya bazazi. Jewe ndumwe muri ba bana batigeze baronka urukundo rw'abavyeyi. Nilikomala sikupata upendo ya bazazi. Narakuze atarukundo rw'abavyeyi mfise. Baba yangu na mamangu baliachana niko mtoto wa miezi 2. Papa na mama batandukanye mfise amezi 2. Unaweza kukomprendre kitu mbio mbio pale. Aho rero bitahura n'ingoga. Iko moja wapo ya maulizo ya maisha yangu miaka siyaokoka. Hariho bimwe mu bijanye n'ubuzima bw'iwanje ntarakizwa. C'est parmi beaucoup de questions. Mfise ku bibazo vyinshi ntarishurwa ku. C'est parmi. Ni bimwe mu bibazo. De questions profondes. Ibibazo bimwe vya bindi vy'ibwina. Yenye ilikuwa na ni revolte. Ibibazo vyama biriko birantera iminsi yose. Bika créer fissure mumie. Bicira muri je umugaga umwe ntashobora gusobanura. Ikanipatia bilonda 5. Uyo mugaga ucumi bikomere 5. Bile bilonda 5. Ivyo bisebe 5. Bilinizuia. Vyarambereye intambamyi. Nisikwe musaada ku watu wengi. Simbe imfashanyo ku bantu benshi. Ile bilonda 5. Ivyo bikomere 5. Bikanifanya birampindura. Nikuwe kaburi ya bengine. Mpinduke imva y'abandi. Nikusema mu mabahati mubaya ya batu. Nguvuga ngo mu mahigwe mabi y'abantu. Ni mtu mwalikutana naka na mie na siyaokoka. Umuntu yagize amahigwe mabi ni wahuye nanje ntarakizwa. Kama ulikutana naka na mie na siyaokoka, wahuye nanje ntarakizwa, ulikuwa na bahati mubaya. Yagize umwaku. Tena mubatu babaya, kandi mu bantu babi benye nilichukia sana, mu bantu babi nanse cyane ni banaume n'abagabo. Nakumbuka makati niko mwizi,
ndibuka igihe nari nkiri umusuma nikianguka kwa mwanaume busiku, iyo nturumbutse ku mugabo mw'ijoro nilikuwa namupiga bila huruma. namukubita atakigongwe. Ile bilonde litesa maisha yangu. ivyo nibikomere vyatumye ubuzima bwanje buba bubi, Lakini pia niko na neno fupi. ariko kandi ndafise ijambo rigufi. Batu banaweza kuchoka, abantu bashobora kukurambirwa, lakini mwalikuumbaka ariko uwakuremye ako na mupango nawe. arafise umugambi nawe. Na kia kuambia mtu moya hapa, naje kubwira umuntu, haukuzaliwa kwa bahati. ntabwo wavutse kuko igihamana, Ulizaliwa sababu Mungu alitakaka uzaliwa. wavutse kuko Imana yabihisemo kuvuka. Na gisi ulizaliwa kandi uko wavutse njo inajenga historia yako. ivyo nivyo vyubatse kahise kawe. C'est-à-dire quoi? bisobanura ngo Hauna droit ya kujikondane. ntufise uburenganzira bwo kwicira urubanza, Hauna droit ya kujiua. ntabwo urekuriwe kwiyica. Que ça soit l'histoire de votre famille, ivyo waba waraciyemo vyose mu muryango, que ça soit l'histoire de votre vie, ntacyo bitwaye ubuzima bwawe bwose. Dieu a un plan merveilleux avec vous. Imana ifise umugambi mwiza nawe. Est-ce que tu peux dire amen? urashobora kuvuga amena. Sasa rero nilikutana naka na mtu mwalinipendaka, narahuye n'umuntu yankunze, anaitwa Peter Kurunzi. yitwa umuhisi Pierre Nkurunziza. Mtu kunipenda, hilo unasikia? ivyo bita gukundwa. Mtu anakupenda. umuntu akagukunda udashobora kubisobanura. Mtu anakuangalia hivi, umuntu akuraba gusa anakupenda. agaca gukunda. Mimi nilikutana naka na mtu mwananipenda. narahuye n'umuntu ankunda. Niko parmi mtu mwenye mpaka siku Mungu aliniambia kama amekufa ndio nilitika kama amekufa. ndi mu bantu vyananiye kwemera yuko yafika gushikaho Imana yabinyemeza. Ndio siku nilitika kama anakufa. niwo munsi navyemeye. Niliambia Mungu, nabwiye Imana, unafanyia hivi nini? ibi bikoreye iki? Na mimi nilikuwa na mtu mwenye nilikuwa najivunia. nanje narifise umuntu nishimira. Mukongo balikuwa naniita conseiller spécial wa Nkurunziza. muri Kongo banyita umuhanuzi adasanzwe w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Bakongomani abo, abakongomani bo abakuwa naitika, ntibavyemera. balikuwa nasema kama unataka kutanana na rais Nkurunziza, babwirana ati ukeneye guhura n'umukuru w'igihugu Nkurunziza, pitia tu kwa Munongo. genda uvugane na Munongo. Munongo iko conseiller spécial. Munongo n'umuhanuzi adasanzwe w'umukuru w'igihugu. umuhanuzi adasanzwe. Saba Kongomani wanasema vile. abakongomani bavuze uko, Na mimi nashangaa. nanje naca ntangara. Bele niendelee. imbere ko mbandanye, Nakaribisha mke wangu, ndahaye kazi umutambukanyi wanje, umufasha wanje. mubatu banakuwa na bahati mubaya, umama walipata bahati mubaya. mu bantu bagizwe umwaku, uyu mumama yari yaragize umwaku. Uyu mumama alipata bahati mubaya. yari yaragize umwaku. Amejichunga kwabo, anachunga bubikira yake. yarizigamye zigama ubukumi bwiwe, zigama ubusugi bwiwe. Alikuwa na fiancé wake. yari afise umufiance bari kumwe. Bahati yake mubaya, amahigwe mabi, akenda nguka ako maibobo, agwa kuri mayibobo. mwizi, igisuma, masikini, umukene, illettré, utize, dragon, inzoka ya indi y'amahero. kuniko bamwita. nilikuwa namupiga busiku na mchana, namukubita ku murango no mwijoro, mpaka bajirani njo banalia. ababanyi nibo barira bivanye n'ingene ndamukubita, juu ya kumupiga, kubera kumukubita. akabakia karibu yangu, anguma hafi. hakukuwa na unabii, ntabwo yari afise ubuvugishwa, lakini alibakia tu. yagumye. ntabwo Imana yamubarengwa agumane nawe. Nikaleta banamuki bengine bawili, nguma ndamuzanira ko abandi bagore babiri, akabakia. arihangana. Mwisho mu nyuma nikaokoka, ndakizwa, nikampokea sikuwa Bwana Mwokozi wa maisha yangu. nakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwanje. Sami naokoka, maze gukizwa, kukanisa yangu kwishengera aho nsengera, bakaniambia hivi, barambwira ngo mubale banamuki batatu, muri bajya abagore batatu ufise, wa wapi mulishapana ako mali? nuwahe wakoye?
Nikasema hakuna. ndavuga ni nta numwe. Bakaniambia Barambwira hivi, hakuna mulipanaka ubu akomali ata numwe wakoye, chakula mwenye unapenda, hitamwo ukunda, bengine bawili ubaache hama abandi ubirukane, uanze maisha ya Bukristo. tangura ubuzima bwa Saba Kristo. ananiambia ni chakule, Bamaze kubira ngo mpitemwo, singi chagulaka huyu. sinari guhitamwo uyu, Alikuwa amegonda, yari yonze, alikuwa mifupa, yari uruzingo, de sorte hata mimi namwangalia hivi, ku buryo nanje namwitegereza hakuna transmission, donc nta kintu na kimwe cyatuma ndamukunda, nta hakuna, rukundo rwampamagara kuri hakuna we, transmission. nta cyahitamwo, Juu alikuwa mifupa sana. yari uruzingo rwa rundi rurenze. Kwa ile wakati Muri ico gihe alikuwa ngana zala batoto mbili tu, yari amaze kuvyara abana babiri, lakini alikuwa ameshazeeka. mugabo yari amaze gusaza. Nikasema Ndavuga nti ndachagula watatu. ndaza gutoramo ubugira gatatu. Kukanisa bakapanga maombi, Kwishengero bategura na amasengesho, mimi nikaenda mwa ile maombi. nanje ngenda muri ayo masengesho. Sauti ya Mungu ikaniita, Ijwi ry'Imana rirampamagara, ikaniambia Stefano, rirambare ngo Stefano, ni mimi nilikuchagula nije nagutoranije, na ni mimi ndakuchagulia kandi ni jewe mwanamke ndagucagurira utaishi naye. umugore mugiye kubana. Sasa sauti narudia mara mbili, Ijwi rigarutse ubugira kabiri, inaniambia rirambwira ngo ule bibi yako wa kwanza, ujya mugore wawe wa mbere, ule Rosa, ujya yitwa Rosa, njo mwenye mimi nakuchagulia, ni wijuru njo tuguhitiyemo, mke wa maisha yako. niwe mugore wawe w'isezerano. Kwa kuogopa tu Mungu, Kubwo gutinya Imana gusa, kwa kuogopa tu Mungu, gutinya Imana gusa, nikakamata ile mifupa vile, fata urwo ruzingo rwanje uko nyene, nikikamata vile vile, ndarufata uko nyene, ndagwegeranya, tukabatizwa, turabatizwa, tukaanza maisha ya tanga Bukristo. urugendo rushasha, Nikabeba mali kwabo, ndagenda ndamukwa, tukaanza maisha ya Bukristo. dutangura ubuzima bwuzuye. Leo hii Uyu munsi tuko na 38 ans de mariage dufite imyaka 38 y'urugo, na batoto 10 n'abana 10 na bijikulu 5. n'abuzukuru 5. Mwa hii mwaka tunangua bingine bijikulu 3. Ubu nawo muri uno mwaka twitiza abandi abuzukuru 3. Mungu ametutengeneza, Imana yaratwubatse, na nyi peke namwe mukituangalia mubiravye mutazania kose ni couple muravuga ya ati couple ya ministre ministre chargé des affaires umushikiranganje extérieur. ajejwe n'imigenderanire n'andi makungu. Ego, Mungu amebadilisha kila kitu. Imana arahinduye ikintu cyari cyo cyose. Sasa tuko hapa Turi hano rero tubapatie experience tubashingira intahe ya kwenye tunatoka yaho na twaciye, kwenye tunafika naho na kwenye tugeze, tuko naho tunaenda. turiko turaja. Siri ni nini? Ibanga ni iryahe? Sheri, Mungu akubariki. Sheri wanje, Imana iguhezagire. Mwagashizemo muri kabine, Munifate kidogo, munkurikire neza. wapendwa katika Bwana. Bakundwa muri Kristo, Neno la kwanza, ijambo rya mbere, katika Kristo Yesu muri Kristo Yesu unaweza fanya jamaa yenye iko tofauti nenye unatoka hamo. ego uwakijijwe arashobora kugira umuryango usumba umuryango yavukiyemo. Nasema andika mzuri. Ndavuga nicyo kintu cyandike neza. Katika Kristo muri Yesu Kristo Yesu unaweza fanya jamaa urashobora kunguka umuryango yenye iko tofauti utandukanye na yenye unatoka n'umuryango wavutse mu buryo bw'umubiri. Je répète bien. Ndabisubiramo. En Jésus-Christ, umuryango muri Kristo tu Yesu peux former urashobora kuronka umuryango, une famille umuryango qui mwiza, est différemment umuryango de la utandukanye famille là où tu viens. n'umuryango uvamo mu buryo bw'umubiri. Urashobora kuronka umuryango w'impwemu usumba umuryango w'umubiri. Narudia tena. Ndabisubiramo. Ile njo neno. Iryo niryo jambo naje kubwira. Njo neno. Iryo niryo jambo. Katika Kristo Yesu Muri Kristo Yesu unaweza jenga urashobora kuronka jamaa umuryango iliyo hodari umuryango ushikamye na nguvu ukomeye kuliko ya baba yako gusumba umuryango wa so na kuliko ya yakuvyaye, mama yako. gusumba wa mama wawe yakuvyaye. Neno ya pili, Jambo rya kabiri, hakuna kukutanana ya bahati. ntabwo muhura nabwo mu gihamana. Eka nta gihamana kibaho. Bwana mulikutanana naye, Umugabo mwahuye nawe, mume ulikutanana naye, umugore mwahuye nawe, kadiri tu mulikutanana, ko mwahuye gusa, kadiri tu mulianza, ko mwatanguranye gusa, haiko bahati, ntabwo ari ni gihamana, mpango ya Mungu. n'umugambi w'Imana. Andike ile neno mzuri. Andika ijambo.
Ni kusema nini? bisobanura ngo Hakuna couple yenye iko parfait ou parfaite. nta rugo na rumwe rutunganye rwose rusumba izindi, Lakini ariko kuna watu walikamata makusudi. hariyo abantu bahisemwo, Walikusudia. barabihisemwo, Ils barabishatse, ont décidé. barabihisemwo, barabigomvye, Ils ont pris une décision. barafashe ingingo. Moi, Jewe je vais faire quelque chose ngiye gukora ikintu qui est différemment gitandukanye de ce que mes parents ont fait. icyo abavyeyi banje bamvyara bakoze. C'est une décision. Ni guhitamwo, Ni kusema hakuna bunyumba ba malaika. ntabwo hari urugo rwubatse n'abamarayika, eka Hakuna bunyumba ya asali na chumvi. ntabwo hari urugo rw'amata n'ubuki, Haikuwaki. ntabwo rubaho. Bunyumba yote Urugo rwose ni makusudi ya moyo ni uguhitamwo k'umutima, ya kutaka ya mtu. gudesida cyangwa gushima k'umuntu. Je vais faire quelque chose Ndabihisemwo yuko ngiye gukora ikintu, qui est différemment ndiyemeje gukora ikintu de ce gitandukanye que mon père et ma mère n'icyo ont fait. abavyeyi banje bamvyara bakoze. Amen. Amen, Amen. amen. Ushandike le neno? Iyo waryanditse, Niko nurutse ko ushandike le neno? ndibaze ko bamaze kuryandika. Kila couple Buri urugo rwose, iko na ahadi yake ya siri na Mungu. urugo rwose rurafise isezerano ry'ibanga bafitaniye n'Imana. Je dis bien, Ndabisubiramo neza, la promesse est secret. urugo rwose rurafise isezerano ry'ibanga. Mimi nasema hivi, Ndabisubiramo, kila couple urugo rwose iko na ahadi ya siri rufise isezerano ry'ibanga katikati yenyu we na Mungu hagati yanyu mwebwe n'Imana, bila we kujua. wowe utabizi. Ni kusema Ni ukuvuga unaweza jenga bunyumba na bwana mwenye hakupendi. urashobora kubaka urugo n'umugabo atagukunda. Unaweza jenga bunyumba na bibi mwenye hakupendi. Urashobora kubaka urugo n'umugore atagukunda, Mais parce que tu as décidé, kuko wabishisemwo, wafashe je ingingo. le dis en pleurant, Ndabivuga ndiko ndarira. unaweza jenga bunyumba na mwanaume mwenye hakupende. Ndabivuga nyamarira menshi. Urashobora kugira urugo ukabana n'umugabo atagukunda. Unaweza jenga bunyumba na bibi mwenye hakupende. Urashobora kubana n'umugore atagukunda. Inawezekana. Birashoboka, bibaho. Juu hakuna siku Yakobo alipenda Lea. Nta munsi n'umwe Bibiri tubwira ngo hari Yakobo yarakunze Leya. Hakuna siku Lea alipenda Yakobo. Nta munsi n'umwe Leya yigeze akunda Yakobo. Lakini Lea Ariko Leya na Yakobo na Yakobo balishikuta banakuwa pamoja. bisanze babana. Biblia yangu inasema wazi, Biblia yanje irabitomora neza. Mungu alipojua kama Yakobo hapendi Lea, Imana imaze kumenya ko Yakobo adakunda Leya, akafungula tumbu ya Lea, Imana cyayugurura inda ya Leya, akamupa batoto bawili. imuha abana babiri, Mimi naacha bengine bote. abandi bose ndabareka. Akamupa Lawi na Yuda. Imuha Lewi na Yuda. Abandi bana ba Yakobo ndabihojeje, Mimi naacha bengine bote. abandi bose ndabihojeje. Mwanamke mwakupendewa Umugore atakunzwe alizala Lawi na Lea. yavyaye Lewi na Yuda. Na histoire ya Israeli Kandi inkuru ya Israeli haina mu Yusufu. ntabwo irimo Yosefu. Histoire ya Israeli Histoire ya Israeli inajengwa na batoto bawili, kahise ka Israeli kubaswe n'abana Lawi babiri, Lewi na Yuda. na Yuda. Ni batoto Na balizaliwa abana na bavyawe mwanamke mwakupendewa. n'umugore atakunzwe, Pamoja na ule bwana mwenye kuna kutosha machozi. hamwe n'uwo mugabo aguma kuriza iminsi yose. Mama, Unaweza zala urashobora kuvyara kuhani umuherezi na mfalme. n'umwami.
na huyu bwana mwenye akupende mama, hamwe n'uwo mugabo atagukunda muvyeyi, unaweza fanya histoire. urashobora kubaka histoire ikomeye. C'est-à-dire quoi? Bisobanura ngo Ce que tu seras demain, icyo uzoba ejo ça dépend de la décision que tu as prise aujourd'hui. bivana n'iciyemezo ufata uyu munsi. Votre présent kubu yawe détermine votre demain. nizo sobanura ejo hawe haza. Haiko wenjo wa kwanza Ntabwo ari wewe wa mbere, mwenye uko na bwana mwenye ayue kukutapa. si wowe wa mbere ufise umugabo atazi kugushimagiza. Pasteur, Pasteur, ningipata na mimi bwana. iyo naronka nanje umugore umugabo, Ningipata bwana iyo naronka umugabo wa kunibembeleza, ankuyakuya, na mimi ningijengaka. nanje nari kubaka. Bali bujengaka, Baragubatse, hari bali abandi bagubatse, bujengaka, hari abandi na bubatse izoga bakubembelezewa. kandi batabakuyakuye, Bali batabashiritse. bujengaka. Baragubatse, Bwana iko nakuya mu nyumba, umugabo akaza mu nzu, unamupa karibu, ukamuha kaze, iko saa sikia, ukamengana na kimwe iko yumvise, saa haiko. umenga si hari, Unaongeza karibu 8, uko ukamuha kaze, unaongeza na ya 10, 10, iko tu. yarakongataye si hari, ntabona, ntacyo bimubwiye. Ata akupatia, ata akujibie, na hata kwishura, unaweza bujenga. urwo rugo urashobora kugubaka. Niseme mzuri, Ndabisubiremo neza, niseme mzuri. reka mvuge neza. Tu peux réussir avec les blessures. Urashobora kurorana igufise ibikomere. Je dis bien. Ndabisubiramo neza. Tu peux réussir avec le blessure. Urashobora kunesha ukaroranirwa ufise ibikomere. Je répète encore. Ndabisubiramo kandi. Tu peux réussir avec de larmes. Urashobora kuroranirwa kandi ufise amosozi. Wewe unaweza lia, Wewe urashobora kurira, lakini batoto yako ariko abana bawe habatalia. ntibazorira. Wewe unaweza toka machozi, Wewe urashobora kukorora amosozi, me batoto yako ariko abana bawe batasemaka, bazovuga, mama wacu, baba, papa, pumuzika kwa amani. muruhuka amahoro. Eske niko naongea na mtu hapa? Ndiko ndaganiriza umuntu hano. Eske niko naongea na mtu hapa? Hariyo umuntu ndiko ndaganiriza, Unapanguza machozi amosozi barayahanagura na unazala. hamukavyara. Unapanguza machozi Urahanagura amosozi na unasomesha. hamukigisha. Kuna mtu anasikia sema amen. Hari umuntu ataravyuva. Eske kuna mtu ananipatia amen hapa? Hari umuntu yonyishura amina cyane. Siri kubwa 7 amabanga ndwi akomeye ya kujenga jamaa iliyo hodari na nguvu, yo kubaka umuryango ushimangiye kandi ukomeye. Nikusema bien, mimi natasema, Ivyo ngira mvuge, mimi nata tu repete, ngira ndabisubiremo, natafanya tu revision ngira ndagusubiriremo ya byenye mama anatoka kutuambia. y'ivyo mama ahejeje kutugaburira hano. Sio hiyo nini alitangulia mbele yangu, Sinzi impamvu ariwe yatanguye, si kama alikuwa anasoma madossier yangu, sinzi ko ariko arasoma amadosiye ivyo nateguye. nikajiuliza nigeuze wala niendelee. Ndiyumvira mpindura ubutumwa canke mbandanyirizeko. Roho Mtakatifu kanambia endelea. Mwemu yarashimangira arambara ati komeza. Tuko na couple mbili mbili, dufise ingo zubatswe mu buryo bubiri zenye hafi, ziko na histoire ya Biblia mzima. zifise kahise ka Bibiliya nzima. Couple ya kwanza inaitwa Ibrahimu na Sara. Urugo rwa mbere n'urugo rwa Aburahamu na Sara. Makati banaanza njia, Igihe batangura urugendo, Mungu anabapatia ahadi ya kuzala Isaka. Imana cibaha isezerano ryo kuvyara Isaka. Biblia inasema Bibiliya ivuga ngo après 100 ans, haheze imyaka 100. muulize mwenzako uko na miaka ngapi? Baza mugeze tufise imyaka ingahe? Après 100 ans, haheze imyaka 100. est-ce que uko nasikia? Uriko uranyumviriza neza? Après Inyuma 100 ans, y'imyaka 100 ndio Mungu niho Imana anakia kutimiliza ile ahadi. yashitsa isezerano Après y'abasezerano. 100 ans, Haheze imyaka 100. kuna mtu anasikia sema amen. Hari umuntu atahura icyo ndiko ndavuga. Couple ya pili,
urugo rugira kabiri ni couple ya Yusufu na Maria. n'urugo rwa Yosefu na Mariya, Couple yenye Mungu anaingilia katikati. urugo Imana yitayemwo giturumbuka, Mungu anabaingilia, Imana yarabinjiranyemwo, Mungu anabakoroganisha. Imana irabateranya ukuntu ituma bazazanirana. Est-ce unasikia pale? Urukura bitahura, Unarudia tu, ukagenda kandi ukagaruka, unakutana bibi yako alishakuwa mimba. ukagenda ukagaruka ugasanga umugore wafise inda. Explication gani unataka akupe? Inyishu ngaho yoguha ni yahe? Tuambiane kweli, tuko Tuvugane wanaume. ukuri, Tuko wanaume. turabagabo. Unarudia musafari, Ugarutse mu rugendo, bibi yako mimba ilishasukuma. umugore wafise inda, Bo, wamusize akiri inkumi ataramenya icitwa umugabo. Sobanurira nawe. explication gani? Nsobanurira Aye. gute? Explication gani atakupatia Ni sobanuro iyahe yoguha yenye kichwa ya Afrika neza umutwe comprendre? w'umunyafrika uhava utahura? Aye. Iyahe? Tena iko kila Afrika. Ntabwo kandi ari umunyafrika ari we wese Murundi. umurundi. Utaanza expliquer aye. Ubanza uvyo bisobanura gute? Quel est votre comportement? Wo vyifatamwo gute? Quel est votre attendement? Ni gute wo vyakira? Quelle est votre analyse schématique? Ni gute wo vyiga ko kavyibaza ingene vyakunze? Votre question, Ikibazo wo la kwibaza, première question à lui ikibazo poser, ca mbere wo kwibaza c'est quelle question? ni ikibazo icahe? Pourquoi tu as fait ça? Kubera iki wankoreye? Et comment? Wabikoze gute? Quelle était votre intention? Intumbero ya gutumya ibikora ni Pour iyahe? quelle cause? Wabitumwe ni Tu iki? cherchais quoi? Warondera iki? Avec qui? Nande? Wabikoranye nande? Ivyo ni ibibazo vy'umurundi yibaza w'umugabo. Mais récite iko hapa ni nini? Ariko inyishu iri hano niyi. Récite iko hapa ni nini? Inyishu iri hano niyi. Récite iko hapa ni nini? Yusufu Yosefu na Maria na Mariya bote balinyamanza. bose baranumye. Kama ni we Mungu, Baravuga ati nimba ari wewe Mana, tunataka uhakika. turakeneye ko ubitwereka. Na Biblia nasema Bibiliya iravuga ngo haiko Maria, ntabwo ari Mariya, ni Mungu yepeke ni Imana yonyene alifata Yusufu kubusigizi, yagendere Yosefu mu nzozi akamhakikishia. arabimwemeza. Kisha Hanyuma Yusufu Yosefu akaitika aravyemera kukamata mke wake, gufatwemera uwo yarakoye, kuchunga ahadi ya milele. azigama isezerano ry'ibihe bidashira. Couple ya Ibrahimu Urugo rwa Aburahamu njo inatupatia Israeli. niko rwaduhaye Isirayeli. Couple ya Yusufu na Maria Urugo rwa Yosefu na Mariya njo nabwo inatupatia kanisa. niko rwaduhaye ishengero. Andika Andika ivyo. siri ya kwanza, Ibanga rya mbere, kama munataka muende mbali, kugira ngo mugere kure nk'urugo, munataka kufanya jamaa iliyo hodari, mukeneye kugira umuryango ushimangiye, nguvu, wubakitse, nasema hodari na nguvu. umuryango ukomeye kandi ufise inkomezi. Siri ya kwanza Ibanga rya mbere ni kuwa wavumilivu, ni ukuba abantu mwihangana, mwihanganiranira, la patience. kwihangana. Andika mzuri le neno Icyo kintu, iryo jambo ryandike neza, patience. kwihangana. Hamwezi wewe nilikuwa nalia Ntimubizi impamvu nariko narira? miaka 8 Bwana anaenda kukulaga, Imyaka 8 umugabo aragiye atamusezeye, na ungali na damu ingali mubichi, ufise amaraso agishushe. ungali unaweza funga kikwembe na kinakamata, Urashobora gufunga igitenge bagikenyera neza kigafatika. unaweza pita kubarabara na kila mwanaume na Urashobora guca kwibarabara abagabo bakanyiganga.
Mais à cause de la promesse des nations, ariko kubw'isezerano ry'igihugu, à cause de la promesse des nations, kubw'isezerano ry'amahanga, la patience ukwihangana lui a fait déplacer vyamuteruye pour aller chercher son mari. kugira ngo agende kurondera umugabo wiwe. Bila uvumilivu Udafise ukwihangana kuko kwenye hatuwezi fika. hari aho utazofushitse. Tuko mudunia bivunja moyo, Turi mw'isi ifise ibintu biguma bikomeretsa imitima, bivunja moyo. ibituma dutakaza ivyizigiro. Donc unaweza fika fasi Uragera ahantu unasema mimi nachoka, ukavuga ati ndarushengera, na mimi niko mtu, nanje ndi umuntu nk'abandi, mimi nabiacha, na mimi ndabivuyemwo nabitoka. ndabivuyemwo. Kwa kusema vile Ugiye mu kuvuga iyo mvugo unapatia adui nafasi ucuha Satani umuryango, ya kuua umuryango wo kwica avenir ya kesho. kazoza kawe kejo. Uvumilivu. Kwihangana. Ya pili, Icya kabiri, matumaini. ivyizigiro. L'espérance des justes ne meurt jamais. Bibiri ivuga ngo ukwihangana kw'abagororotsi ntukwigera gupfa. L'espérance des justes ne meurt jamais. Ivyizigiro vy'abagororotsi ntibipfa. Parce que l'espérance conjugue le verbe avoir au temps futur. Kuko ivyizigiro birahadikiriza ijambo guhabwa muri kazoza. Celui qui a l'espérance Ufise ivyizigiro ne voit pas les choses au présent. ntaraba ibintu muri kubu, Il voit les choses dans le futur. araba ibintu muri kazoza. Mwenye kona matumaini Ufise ivyizigiro anajua hivi arazi ngo vitu vizuri ibintu vyiza habikuwe mu present ntibiba muri kubu, lakini binakuwaka mu futur. biba muri kazoza. Sinzi ko ari umuntu ariko aranyumva. Uko nafata Uriko urankurikirana? matumaini Ivyizigiro inasema hivi bivuga ngo vitu vizuri ibintu vyiza habikuwe mu present ntibiba muri kubu, lakini vitu vizuri ibintu vyiza binakuwa mu futur. biba muri kazoza. Mwenye kona matumaini Ufise ivyizigiro muri we anasema hivi avuga ngo sitakufa, sinzopfa nitaishi, ariko nzobaho nitangaze kugira ngo namamaze matendo ibikorwa makubwa bihambaye ya Mungu. vy'Imana. Ya tatu, Icya gatatu, uaminifu, ubwizigirwa, la fidélité. ukwizigira. La troisième secret, Ibanga rya gatatu, de former une famille, kugira ngo wubake urugo rwiza, une famille umuryango, solide, umuryango ukomeye kandi ushimangiye, différemment de là où tu viens. utandukanye naho waje uva kwa so na nyoko. La fidélité. Kwizigira, kugira ivyizigiro muri wewe Ni kusema nini? bisobanura iki? Kuoa na kuolewa Kurongora no kurongorwa haiko ndui ya busharati. ntabwo muvyubaka kugira ngo kubwo guhuza ibitsina. Kuoa na kuolewa Kurongora no kurongorwa haiko ndui ya businifu. nduwi ni nini papa? Ndui. Ntabwo ari urucanco rw'ubusambanyi. Donc usidanganyike juu uliolewa Ntuyibeshe kubera ngo warongowe maana kulishinda busharati. ngo waranesheje gusambana hanze. Usidanganyike juu ulioa Ntiwibeshe kubera ngo warongoye maana kulishinda busharati. ngo ntushobora gusambana hanze. Mimi nataka nikwambie Ngira ndakubwire ngo mwanamke akuwake kiana na yaolewa. umugore ntigera mwiza atararongorwa. Mwanamke wa kwanza kubuyana Umukobwa wa mbere kubwiza ni mwenye anaolewa. ni warongowe. Hauyaolewa hauyaona bakandida. Utararongorwa nturabona bakwiruka kwinyuma ingene bangana. Olewa. Rongorwa. Olewa. Rongorwa. Utaona. Ucubona. Benye bikole. Ucubona bari biteguye. Biko set. Abahagaze neza abandi ku 8, 9, 10. Utabaona. Uzubabona. Olewa. Rongorwa gusa. Utayua majaribu. Ucumenya ibigeragezo.
kuko ngine mwanaume unaweza mwangalia hivi. hari undi mugabo ushobora kwitegereza Unamuuliza anagonjwa wala? ukamubaza ati aragwaye cyane, Ulishamukatala. naramwanse, Ulishamutukana. waramututse, Ulishamutemea mate. waramuciriye amate, Kini anakuya. abandanyaza. Nguvu yako inkomezi zawe haiko kusema katika jina la Yesu. sikuvuga ngo mu izina rya Yesu, Katika jina la Yesu. mu izina rya Yesu, Mais ta fidélité, ariko ukwizigira kwawe, ta fidélité, ukwizigira kwawe c'est votre force. ni inkomezi zawe. Vuga amena. vuga amina cyane, Vuga amena. Tuambiane kweli. tuvugane ukuri. Nilikuwa na banamuki batatu nari mfise abagore batatu, na niko na sura salijiwa mfise isura isa n'ibuye, na midomo ya kabambi sangurube. iminwa yari minini nk'ingurube, Masikini maibobo. umukene wo mwibarabara, umwana wo mwibarabara mayibobo. Banamuki batatu. abagore batatu. Sasa leo sasa uno munsi rero wepe ko niangalie sasa. naje ndaba Na hii mafuta ya Roho ndaba n'aya Mtakatifu. mavuta mfise, Manake mimi naweza kuwa na 100. ndashobora kuba mfise 100. mumwitegereje vrema, Nikipita mubwiza. ndaba ndenganye mu bwiza, Nipite tu mubwiza. ndengane gusa giturumbuka mu bwiza. Fie gane takatala u. umugore w'abanyanka ndabira sirime ziri ngene mpagaze. La fidélité kudahemuka njo nguvu ya mwanaume. nizo nkomezi z'umugabo. La fidélité kudahemuka c'est la force de l'homme. nizo nkomezi z'umugore, nizo nkomezi z'umugabo. Kuna mtu anasikia sema amen. hari umuntu avyumva avuge ngo amen. Uaminifu kudahemuka njo nguvu ya mwanaume. nizo nkomezi z'umugabo. Mungu anakufikisha fasi, imana yarahani kugeza ahantu, anakutengeneza, imana ikagukora neza, anakuparura sabri banaparura samaki, imana ikagukura kwibigaragamba kujya babikura ku ifi, anakuchora imana ikakubaka neza, mpaka so nafika ikakuringaniza ku buryo aho useruka batu banashimama. abantu bagahaguruka Il vient d'arriver bakavuga ati son excellence, barashitse nyene icyubahiro, l'homme de Dieu, umukozi w'imana. passez au réveil. rengana Kenye kitakuchunga we ikizokuzigama haiko katika jina la Yesu, ntabwo ari mu izina rya Yesu, ni uaminifu wa ukudahemuka kwawe. ta fidélité te protégera. kudahemuka bizokuzigama. Vuga amen. vuga amina cyane. Vuga amen. Vuga amen. Vuga amen cyane. Ya ine, icyakane masikilizano bora. kugiranira kumvikana n'umugabo wawe kwiza, kugiranira ikiganiro cyiza n'umugabo wawe cyangwa umugore wawe. Ah oui, masikilizano bora katika jamaa. kugiranira ikiganiro mu muryango, kumvikana mu miryango. Kuko kitare hapa, hariyo gitari ngaha, kwa nipatia kitare hapa, musicien mwake anipatia kitare. umumizisi umwe nazame gitari ngaha. Kitare na kuwaka na singa 6 igitari gifise imigozi 6 na ingine iko na singa 4. ibindi bifise imigozi 4. Kukitare kuna kitu banaita note. ku gitari hariho ikintu bita amanota. Note. amanota Kunaweza kuwa re, harashobora kuba inota yitwa re, kunaweza kuwa fa, hari inota yitwa fa, do, hari inota yitwa do. Niwashiriyemo umugozi. kugiranira ikiganiro cyiza ni inkurikizi zo guhitamwo. warabihisemwo, warabishatse, warabigombye. bisobanura ngo urugo ni indirimbo y'umuntu umwe, umugabo n'umugore. arayikora bakayizana muri repetition, muri korale bakayishyiramo amanota, hama bakavanga n'umuziki.
sinzi kuvuza gitari mugabo murabona ko ndiko ndavuza. Rero hariho uburyo bwo gukubita kuvuza uku. Ubu bwose ni ubwoko bwo kuvuza. Sakidare Rero gitari iko na kitu ingine banaitaka muluga ya Kifaransa banaitaka ayo diez. mu rundi rurimi rw'igifaransa bita inota ridashitse, kuvuza bidashitse. Diez bagita diez mu bijyanye n'umuziki. Gusa diez. Kora kuri diez. Diez manake diez bisobanura ngo yenye kusikilika mzuri, yumvikana neza. Mimi nataimba, jengera ndirimbe, we upige byako, usipige ntitujane. Upige byako, uvuze ivyiwawe, usipige note yangu. Ntuvuze kuri note ndiko ndaririmbira. Akaruru kindambara nyumva karerema, Satana tabasabiwe bose bo mwisi. Muko mnasikia? Muriko muravyumva? Nyimbo iko, indirimbo irahari, muziki iko, umuziki urahari, lakini kuna kosa, hari ikintu kibuze, harmoni. Yego, kunywana kwijwi n'amanota. Ile harmoni kikosa, uko kunywana rero inageuka diez. Bicha bihinduka vyose dieze. Harmoni kiingia, hinjemo kunywana, njo banaita muziki inasikilikana mzuri. Nico basoacha bita umuziki wumvikana neza. Shangiria kwa makofi. Amashi menshi. Ni kusema nini? Bisobanura ngo unaweza olewa na bwana, urashobora kurongorwa n'umugabo mwenye lulimi eko yake mu mufuko, ururimi rwiwe rutari mu mufuko. Unaweza olewa na bwana, urashobora kurongorwa n'umugabo mwenye kama anatasema agira avuge hakwake na kontrole mu langage. Bana afa kurandamuka, ntamenya n'ivyo yavuze, afa kuvuga. Anaweza sema hapa, arashobora kuvuga hano, uri umugore we ugaca wumvura amara mpaka unamwangalia hivi, ugaca umuraba, unamuuliza, ugaca umubaza, vraiment sa unasemaka, sa unasema igihe cyose wamuvuga, hawezi kuona angalia unasemaka. Nushobora kuzuriyumvira ivyo uvuga. Biblia inasema, Biblia iravuga mbele mtu aseme, imbere yuko umuntu avuga, inafaa zungurushe ulimi mara 7. akeneye kuzungurusha ururimi incuro 7. Hawezi zungurusha hata mara 2. Nushobora kuzungurusha kabiri. Bo nilishasema mafu. Okay, ubwo gacha kusha navuze nta kundi nuko nyene. Alisema diez. Yavuze muri dieze. Mais c'est ton mari. Mugabo n'umugabo wawe. Usimulangulishe. Ntumudandaze. Usimutereke. Ntumushire, ntumusohore. Unaweza geuza ile lulimi. Urashobora kubuhindura urwo rurimi. Inageuka harmoni. Urwo rurimi rugahinduka umuziki. Unaweza kuwa na bibi mwenye hachungake maneno. Urashobora kuvisa umugore bana atazi kuvuga, akianza sema, atanguye kuvuga nisheshe, akianza sema, atanguye kuvuga, mpaka bajirani atanguye kuvuga, ababanyi ndio banakusikilia huruma, bacha bakumvira ikigongo. Mais c'est ta femme. Ariko n'umugore wawe, c'est ta femme. N'umugore wawe, c'est ta femme. N'umugore wawe. Hakuna namuna ya kumshange. Nta bundi buryo bwo kumuhindura. Ni kusema ule ndio mwenye Mungu alitaka muende naye. Uyo ni w'Imana yahisemo ko mujana mu rugendo rw'ubuzima. Vuga amena. Vuga amina cyane. Ni kusema nini? Bisobanura ngo kama mu couple, nimba hagati y'umugabo n'umugore muko kupishana ku maneno, harimo gutandukana kuvuga imvugo zidasa, c'est-à-dire bisobanura ngo muko munafanya repetition, muriko muragira repetition, muriko murimenyereza, muko munafa repetition, muriko murimenyereza. Endelea kutengeneza tu maneno, komeza kwimenyereza mwubaka amajambo. Siku mwa butakucha, umunsi umwe buzoca, note na kamata, hazi nota muvuze indirimbo imwe. Mtu mwana sema amen. Amen.
Ya tano, icya gatanu upendo. urukundo. Je parle de l'amour. Ndiko ndavuga urukundo. Upendo. Urukundo. Niko nasema misingi Ndiko ndavuga imfatiro ya watu ambao wanataka kufanya jamaa odari na nguvu. ndiko ndavuga imfatiro z'abantu bakeneye kubaka urugo rushinze kandi rukomeye. Upendo. Urukundo. Mimi narudia tena pale. Ndasubiramo aho hantu. Unaweza penda, Urashobora gukunda mwenye kukupendaka. utagukunze. Unaweza shikuta mu bunyumba hivi. Urashobora kwisanga mu rugo Mulisha oana. mwaramaze kubakana. Kumbe ile maneno alikuwa anakuambia Kumbe ya majambo yakubwira ni ya bongo. yari amajambo atariyo. Parce que il y a la différence entre le sentiment et l'amour. Kuko hari itandukaniro hagati y'ibishobisho n'urukundo. Sentiment inajenga kuhamu. Ibishobisho bizananwa n'inyota. Donc alikupenda sa vile tu mai ya kumaliza kiu. Yagukunze nk'umuntu yamumara inyota nk'amazi amara inyota. Lakini upendo haiko. Ariko atari urukundo ruhari. Unaweza shikuta mu bunyumba. Urashobora kwisanga mu rugo Uko na bwana ufise umugabo. mwenye kukupendaka. Umugabo atagukunze. Bibi ya kukupendaka. Umugore atagukunze. Mimi nataka nikwambie. Ariko ngira ndakubwire. Car Dieu t'a aimé le monde. Kuko Imana yakunze isi. Le monde ne l'a pas aimé. Imana ntabwo isi ntabwo yakunze Imana. Hakuna mwanasema amen. Mimi nasema hivi. Ndavuga Mungu alipenda dunia yenye kumpenda. Imana yakunze isi tayikunze. Lakini leo. Ariko uno munsi. Leo. Uno munsi. Leo. Uno munsi. Leo. Uno munsi. Leo. Uno munsi. Mungu anaikala kukiti hivi. Imana ivyagiye ku ntebe yayo. Batu kushoto kuume. Abantu kwisi hirya no hino. Iburyo ni bubamfu. Uinuliwe. Bagwa bamuhimbaza ushigwe hejuru. Uhabwe icubahiro. Upendo manake ni urukundo bisobanura iki? Upendo manake taji ya miba mu kichwa. Urukundo rusobanura ngo urugori rw'amahwa mu mutwe. Upendo manake misumari mu mikono. Urukundo bisobanura ngo imisumari mu biganza. Upendo manake misumari mu mugulu. Urukundo bisobanura ngo imisumari mu birenge. Upendo manake fimbo ku mwili. Urukundo bisobanura ngo inkoni ku mugongo ku mubiri. Upendo manake kuwa uchi. Urukundo bisobanura ngo kwambika ubusa. Upendo ni kuwa ku musaraba. Urukundo bisobanura ngo kuba ku musaraba. Upendo haiko divai. Urukundo ntabwo ari umuvinyo. Upendo haiko mugulu ya kuku. Urukundo ntabwo ari ukuguru kw'inkoko. Upendo haiko kukulishana friti. Urukundo ntabwo ari kurya amafiriti, inkoko, ibiki. Kukulishana. Kugaburirana. Haiko upendo hiyo. Sigo urukundo. Unikulishe na mimi. Undishe nanje ndakurishe. Upendo. Urukundo. Ni bilonda. Ni bikomere. Upendo. Urukundo. Ni taji ya miba. Urugori rw'amahwa. Upendo. Urukundo. Ni aibu nje. Ni soni hanze. Unapendaka mwenye hakupenda. Urakunda utagukunze. Mais resultat. Resultat. Ibikurikira ni kizazi kenye kiko hodari. N'uruvyaro rushinze rushimangiye gubakitse. Walikuwa hapa jana nilibambia hivi. Abari ngahe ejo narababariye. Nilibambia jana. Narababariye ejo. Mwanamuki umugore iko sa muti ya muhogo. Ameze nk'igiti cy'umwumbati. Yulu banakula sombe. Ku mutwe bagisombe na chini banakula mihogo. Mu mizi bakajya imyumbati. Kwa ile muti moyo. Kuri kiya giti kimwe. Hauseme amen. Nshobora kuvuga amen. Mwanamuki ko sa muti ya muhogo. Umugore ameze nk'igikotikoti cy'imyumbati. Yulu banakula sombe. Hejuru bajya isombe, chini banakula mihogo. Hasi bakajya imyumbati. Mutu huyu. Uyu muntu umwe banamukulaka haishaki. Bamujya dahera. Batoto banakula. Abana barajyako. Baba nakula. N'umugabo akajyako. Me mutu haishaki. N'umuntu adahera. Haishaki. Ntahera. Hakuna mwanasema amen. Nta numwe avuga amen. Hakuna mwanasema amen. Niko nasema upendo. Ndiko ndavuga urukundo. Usitafutie upendo kumafriti.
nturondere urukundo mu mafiriti baguha, usitafutie upendo musalo, nturondere urukundo mu kujana muri salo, usitafutie upendo mufranga. nturondere urukundo mu mafaranga. Upendo ni kitu ingine. Urukundo ni kindi kintu kirenze. Unaweza penda Urashobora gukunda mwenye hakujali, umuntu atakwitayeho, mais demain, ariko ejo demain, résultat positif. inkuru ukaronka inyishu nziza. Ya sita, cya gatandatu, unyenyekevu. guca bugufi. Unyenyekevu. Guca bugufi. Niko nasema unyenyekevu. Ndiko ndavuga guca bugufi. Niko nasema kunyenyekea. Ndiko ndavuga guca bugufi. Usingoe Bwana akukorije njo unyenyekee. Nturindire ko umugabo arinda kugukosora kugira ngo uce bugufi. Anza nyenyekea na baya kukorije. Tangura guca bugufi ataratangura kugukosora. N'attendez pas la correction. Nturindire gukosorwa afin que tu sois humble. kugira ngo uce bugufi. Sois humble avant la correction. Ca bugufi mbere yuko bagukosora. Wabyumvise? Usingoe bibi yako akukorije njo unyenyekee. Nturindire ko umugore wagukosora kugira ngo uce bugufi. Correction ya mwanamuke ni ya grave. Yewe umugore yihaye kugukosora. Kama bibi yako anakusio kukorije, umugore wawe yitumye kugukosora, unaweza rudia nea. Urashobora kusubira muri vide. Usione bibi yako juu akukorije. Ntubonere umugore wawe kubera ngo agukosore. Usimwone juu ni mwanamuke. Ntubone kubera ngo umugore ngo nashobora kugukosora. Manake hana vya kufanya. Ngo ntavyo afise yokora. Mwanamuke? Umugore? Usungoe bibi yako akukorije. Nturindire ko umugore wawe arinda kugukosora. Njo unyenyekee. Kugira ngo uce bugufi. Anza nyenyekea. Bitegure gukuca bugufi. Ingali mwanzo. Hakiri mu ntango. Mtu mwana sema amen. Umuntu umwe navuga amina. Mwanaume munyenyekevu, umugabo aciye bugufi, anakuwa na maisha mrefu. Agira ubuzima burebure. Mwanamuke munyenyekevu, umugore aciye bugufi, anajengaka jamaa iliyo hodari. Yubaka urugo rugubakitse. Vuga amen. Amen. Vuga amen. Amen. Vuga amen. Amen. Ya mwisho, ikindwe cye cha nyuma, utakaso, ukwezwa. La sanctification. Ukwezwa. La sanctification. Ukwezwa. Andika mzuri la sanctification. Jandike neza, kwezwa. Urugo gwejejwe. La sanctification. Kwezwa. Ni mulango ya kuima shetani nafasi katika jamaa. Ni umuryango wo kwima satani, umuryango umutuma yinjira mu muryango. La sanctification. Ukwezwa. C'est une porte fermée pour le diable. Ni umuryango wugaye kubw'umugwanizi. Utakaso inasema, ukwezwa kuvuga shetani, satani, hapa hauingii. Aha ntiwinjira. Hapa haupate nafasi. Aha nturonka n'ikibanza. C'est ça la sanctification. Nico kwezwa bisobanura. Hapa haupate nafasi. Aha nta mugabano hafise. Hapa hauingii. Aha ntiwinjira. Ukwezwa. Wapendwa katika Bwana, bakundwa muri Kristo, kama mtoto anakomala bila upendo ya bazazi, iyo umwana akuze adafise urukundo rw'abavyeyi, anakomala na bilonda 5. Akura afise ibikomere 5. Kilonda ya kwanza, igikomere cha mbere inaitwa abando, gicitwa gutabwa. Kilonda ya pili, igikomere cha kabiri inaitwa rejet, kurekwa. Kilonda ya tatu, igikomere cha gatatu inaitwa humiliation, citwa gusuzugurwa. Kilonda ya ine, icya kane inaitwa injustice, citwa kurenganywa. Kilonda ya tano, icya gatanu inaitwa trahison, citwa guhemukirwa.
Ibi bilonda ivyo bikomere uko ari bitanu binaweza kukuzuia birashobora kukuzibira usikuwe msaada kubatakia nyuma yako. ntuzobe inyinshi kuba zo gukomokako. Ibi bilonda Ibi bikomere binaweza kukufanya ukuwe kaburi ya watu wengine. birashobora gutuma uhinduka imva y'abandi bantu. Mungu aliponiokoa Imana imaze kumpa agakiza aliniambia maneno mbili. yambwiye amajambo abiri. Ya kwanza, Ijambo rya mbere, nataka nikufanye ukuwe mume wa mke wako. shaka yuko uba umugabo w'umugore wawe. Nataka nikufanye Ngira ndagukore ukuwe mume kugira wa ngo mke wako. uhinduke umugabo w'umugore wawe. Na ya pili, Cya kabiri, nataka nikufanye ukuwe baba wa watoto yako. ngira ndakubaka kugira ngo ube se w'abana bawe. Nikajiuliza, Mungu bitakuwaje? Ndabaza Imana ntibizogenda gute. Niko na mwanamke, Ndafise umugore, niko na watoto. ndafise abana. Njoo Mungu ataniambia, Ni Imana yambarira. unaweza kuwa na mwanamke na huko bwanake. Urashobora kuba uri kumwe n'umugore kandi utari umugabo wiwe. Unaweza kuwa na watoto na huko baba. Urashobora kuba ufise abana kandi utababereye se by'ukuri. Njoo Mungu akaanza nifundishe. Ni Imana yatangiye kunyigisha. Bien, niko nakwambia Ivyo ndiko ndakubwira ni siri nibanga ya mafanikio yo kuroranirwa pamoja na mke wangu. hamwe n'umugore wanje, umufasha wanje. Nimemkamata na kinguvu, Namufashe ku nguvu nikamuleta kwangu. ndamuzani wanje Iko na miaka 16. afise imyaka 16. Mie nilikuwa na miaka 22. Je narifise imyaka 22. Binti bikira, Umwigema kiri nkumi. siwezi jua kama niliweza mude vierge, Sinzi nuko ari je namwuguruye, lakini mimi naweza sema tu kama niliweza mude flore. Deflore. nashobora kuvuga ngo ko namukuye kubwiza. Mimi nakumbuka ile busiku yalikuya, Kuko nibuka iryo joro namuzanye, mimi ndio nilimuchaniaka ako manguo. nije namutaburiye ko impuzu, Chana kumanguo. ndatabagura impuzu, namufashe ku nguvu. Nilikuwa yulu yake Nari hejuru yiwe na niko namupiga makofi. ndiko ndamukubita makofi. Bila kujua, Kutabimenya, sijue niko mkiangapi. sinzi ndi mu kiyeri kigira kangahe. Usiniulize kude vierge jusu iwe. Ntubimbaze kuko uwo mwanya ingene nari meze ntavyo nari kumenya. Mwenzangu iko nalia, mimi niko napiga makofi. Mugenzanje ari kararira nanje ndiko ndamwongera Na makofi. mimi narudia tena. Ndabisubiramo. Tena mimi narudia. Nkabisubiramo kandi nkamukubita. Nazani ile busiku moya Iryo joro na waza ndibaza ko iryo joro nililamuka karibu mara 10. naravyutse incuro 10. Drago, Inzoka mahero, mvuta bangi, umunywara umogi, sura salijiwe. mu maso nsa nibuye. Donc hawezi niangalia hivi. Ntushobora kundaba, Juu ni sura inafanana kaburi. ni sura isa n'imva. Nari ntinyitse gose. Uniambie bunyumba bunaanza vile. Mbarira rero urugo rwanje rwatanguye uko. Ulishaona matokeo itakuwa ni? Mbaza rero inkurikizi ejo Bahati mubaya. ibakwe ribi. Akaanza zala. Atangura kuvyara. Unaona, unazala Uvyaranye, mubilonda uvyaye mu bikomere, bila upendo. udakunzwe, Mwenye kukupenda utagukunze. hawezi penda mtoto mulizana. Nashobora gukunda umwana wavyaye. Kongeza na wapi? Ndamusubira vyaro wa kabiri. Nikaleta mwanamke, Nzana uwundi mugore, Nikaleta mwana- nzana n'uwundi. bakatesekana. Barabaho nabi. Mungu wa mbinguni Imana yo mwijuru kwa neema yake, kubw'ubuntu bwayo bwinshi, mbingu ilipoikala ijuru rimaze kwicara ikasema, riravuga riti, tuko tunatafuta evangeliste tuko international. turarondera umuvuga butumwa akomeye. Yesu akakamata jina yangu afata izina ryanje akaitia kumeza mbinguni. arishira ku meza mwijuru. Mungu akamuuliza, Imana iramubaza ngo huyu njo nani? uyu ninde? Yesu akanitetea, Yesu aramvugira, akaambia Mungu, arabwira Imana huyu ngo njo kandida wangu, uyu niwe mukandida ndakuzaniye, ninakuletea. uyu niwe nahisemwo. Sababu mbingu
mbingu kuko ijuru banakubaliana kuneno moya. ryemeranya ku ijambo rimwe. Nikapata faveur. Baca baranyemerera 1989 mu 1989 mkutano wa Renard Bonke, mu gikorane cha Bonke nikaokoka, ndakizwa, nikaanza hii maisha. ntangura runo rugendo. Mungu akaanza nifundisha. Imana itangura kunyigisha. Na Mungu unaweza jenga jamaa yako. Nawe urashobora kubaka urugo rwawe. Wapendwa katika Bwana, bakundwa muri Kristo, niko parmi bahubiri benye abana boga ya kushuhudia. Ndi mu bamwe mu bavuga butumwa badagira isoni zo gushinga intahe. Siku 15 ya mwezi wa kwanza hii mwaka, imisi 10 utariki 15 zo kuno kwezi, ndio mimi nafunga miaka 60 ya kuzaliwa. Niho nujuje imyaka 60 y'amavuka. Mwenye ko mbele yako ni mwanaume wa 60. Uyahagaze hano mfise imyaka 60. Nilifunga le 15. Na iko igitariki 15. Lakini Mungu aliniambia, ariko Imana yarambari, usiache kushuhudia. Ntugahagarike gushinga intahe. Endelea kushuhudia. Bandanya ushinga intahe. Ushuhuda ni dawa. Kuko gushinga intahe ni umuti. Nikaanza maisha ya Kristo. Ntangura ubuzima bwa Kristo. Sasa huyu mwanamke mwenekuwa napiga. None uyu mugore nariko nama nkubita. Ndaishi naye. Nzobana nawe gute? Ndio Mungu akaanza nifundisha. Imana itangura kwinyigisha. Siri ya kwanza. Ibanga rya mbere. Siri ya kwanza. Ibanga rya mbere. Ukwe rafiki yake. Uwo mukunzi wiwe. Mugenzi wiwe. Ndio Mungu ataniambia. Imana irambwira. Bubibi na bwana. Ivy'ubugabo n'ubugore. Ni kakitu kadogo. N'akantu gatoyi. Lakini burafiki. Ariko ubugenzi. Ni kitu kikubwa. Ni kintu kinini. Bubibi na bwana. Kuba umugabo n'umugore ni kakitu kadogo. N'akantu gatoyi. Lakini burafiki. Ariko ubugenzi ni kintu amahanga, kintu kinini. Mu burafiki, mu bugenzi ndio muko ile mama alikuwa anasema. Niho ateke mu bijya mama alikuwa aratwigisha. La transparente. Kuba byose kuba mu muco. Ni matokeo ya burafiki. Ivyo biza mu rugo umugabo n'umugore n'abagenzi gusa. Tukaanza maisha ya Kristo. Dutangura urugendo rw'abantu bakijijwe. Wapendwa katika Bwana. Bakundwa muri Kristo. Nikajifunza na kinguvu. Ndavyiga ku nguvu. Nipatie bibi yangu kugira ngo mpe umugore wanje yenye baba kunipaka. Ivyo papa wanje atampaye. Ni kusema hata hauna reference. Naho ntafise uwo norabirako. Mewe peko neza kuwa reference. Ariko urashobora guhinduka icitegerezo ciwawe cy'abana bawe ejo. Ata una reference. Naho utagira icitegererezo. Unaweza kuwa Ibrahimu wa jamaa yako. Urashobora kuba Aburahamu w'umuryango wawe. Unaweza kuwa Yusufu wa jamaa yako. Urashobora kuba Yosefu w'umuryango wawe. Initile utafute mwingine mwalifanya byo unatafanya. Nibikene kurinda kurondera undi muntu yagize ivyo wagize. Ata hakuna mwalifanya. Naho atacitegererezo gihari. Wewe unaweza fanya. Wewe urashobora kuba icitegererezo ciwawe. Et tu peux être un bon exemplaire demain. Urashobora kuba umuntu urashobora kwigira kwejo. Sikumwa bibi yangu anatoka kusoko. Umunsi umugore wanje avuye ku isoko. Niko na mimba kabambi. Afise indimaze gukura. Nikaenda mungua munjia. Ngenda kumutegera. Nikamukamatia shakoshi. Ndamufatira shakoshi. Nikampandisha mpaka kunyumba. Ndamuduga na gushika muhira. Kisha nikamwambia. Hanyuma ndamubwira. Nisha kuchamushia mai. Nagushwirije amazi. Ndakukogesha. Ngenda ndakoze. Akaniangalia hivi. Arandaba. Kukogesha? Kunyoza? Nikamwambia ndio. Nivyo. Akashimama. Arahaguruka. Nikambeba mudushi. Ndamutwara muri dushi. Nikamutia ku kasonga. Ndamwicara ku gasonga. Nikamusukula. Ndamwoza. Nikamupitisha ko sabuni. Ndamwoza n'isabuni neza. Mwangia mai. Ndamusuka kwa mazi. Nikamwacha mudushi iko analia. Ndamusiga muri dushi ariko ararira. Nikarudia ngo musalo. Hama nisubirira muri salo. Akalia. Ararira. Njo ya kwanza. Bwari bwo bwa mbere. Mu myaka tunaishi naye. Mu myaka twari tubanye. Nione analia. Mbonye ndamubona arira. Nisikia maneno alikuwa anasema. Numvise amajambo ariko aravuga. Mikono ilikuwa inanipiga. Naribwirije ariko aribwira. Amaboko yankubita. Nilisikie kwa nasema. Numvise ariko aravuga. Na iko analia. Ariko ararira. Mikono ilikuwa inanipiga. Amaboko yarampuragura. Leo inanisukula. No musa ariko aranyoza. Mungu uko mwema. Mana urahambaye. Ingine siku. Uwundi munsi. Mimi napata mwaliko. Ndaronka ubutumire.
safari ya injili, mu rugendo vuga butumwa, siku ya kurudia umunsi wo kugaruka nikapita ku magasin, cha muri magaze, nikaona biko wanaosha masouvetement na masutier, mbona bako kugurisha amasutiye nikaona n'impuzu z'indani, manouveauté, mbona ari bishasha gusa, sous-vêtement na soutien complet. Mbona soutien na sous-vêtement bifatanye bisa, bakasema ni nouveauté, baravuga ngo ni nouveauté, na mimi nikauza butatu cyangura zitatu, nikafunga emballage, cyanda zitekeza, nikasanda mbebe bibi yangu, navuga ndazimushira comme surprise, nka surprise. Nikarudia, ndagaruka, nikamwambia, ndamubwira nti nikuletea kakado, nakuzanira kado, akakatia chini ya kitanda hivi, agashira munsi y'igitanda, tukalala bukakucha, turaryama buraca, mchana ku murango vers ma 10h, nko masaa 4, mimi nasikia naita bafie bake, numva hamagaye abana bacu b'abakobwa, tuko na bafie bayine, dufise abakobwa bane, akabaita mu cyumba, arabahamagara mu cyumba, nikasikia biko banacheka, numva bariko baratwenga, misikuyua ni nini, Yesu namenye ivyo ikibatwenza ari iki, nikangua magharibi, hama ndarindira ku mugoroba, nilisha sababu wangu, navyibagiye, akaniita mu cyumba, arampamagara mu cyumba, vraiment merci, arambwira ati vy'ukuri ndagushimiye, unavyo liniletea, icyo wanzaniye, uniletea kitu ya bien, uzaniye ibintu vyiza, ngwa nikuoneshe, reka ndakwereke, alisha ivala sasa, yamaze kwikubitako, mucha mwibona sana fungula kikwembe, yuguruye igikwembe, mimi nakaona hapa, jenda ndamwitegereza, kisha sasa akageuka, arahindukira anyereka imwe, kumbi kalikuwa kale kasuve kama ni ka string, kumbe kari kandi bita string, kiko na kalukamba hapa, gacha wenye navuze, sasa tu nilimwangalia hivi, umunsi namwitegereza, na mimi nikacheka, nanje ndatwenga, nyamije yamuguriye cyane, yakacheka nawe aratwenga, na mimi nikacheka, nanje ndatwenga, na mimi nikajuliza sikuionaka, nanje mbwira sinatamye sinamenye ivyo nakuguriye, asema unagisi batoto wako baliniuliza, urezigera abakobwa baje bambajije, baliniuliza se eske baba nazani unakuwa fie, baba batsete papa yibaza ko ukiri nkumi, kumbi na mimi sana niluza sikuangalia, kumbe najigera bigura sinabiravye, burafiki, ubwo nubugenzi, burafiki, ubugenzi unachekeshaka mwenzako, butwenza mugenza wawe, unachekesha mwenzako, utuma mugenza wa twenga, mpaka naye anacheka, mpaka nawe agatwenga, haiko tu kulilishana, sikurizanya gusa, lakini pia kuchekeshana, no gutwenza birahari. Kuna mtu anasikia seme amena, nimba ari umuntu yavyumvise navuge amen, kuna mtu anasikia seme amena, unachekesha mwenzako mpaka naye anacheka, ugatwenza mugenzi gushikana watwenga, hawezi jiuliza kisi miaka nilililisha huyu mwanamke, nushora kwibaza imyaka aramurijije ingene ingana, hawezi jua, arayizi, katika Kristo Yesu, ariko muri Kristo Yesu Mungu amenifundisha, Imana yanyigishije kuchekesha mwenzako, kumutwenza, njo maana unaona ile mamwili iko na, ndobona nico gituma ubona aguwe neza, ambia mwenzako vitu biko bien, vitu biko bien, ana se ventre, ambia mwenzako vitu biko bien, ibintu bimeze neza. Mtu bali niulize mafundisho makuple, umuntu mwera mbajije ndiko ndigisha mu nyigisho nkizi nyene z'amakouple, je nini wa unenepi mama nje kona nenepa, akambaza sikubera ki wari wotavyibuha mama ari wabandanya vyibuha, kambia peti awezi ya sport mimi nafanya kila siku, ndabona ni peti niho menya sport ngira iminsi yose, kuko sami natorokaka, hari igihe mva muhira, njo hawezi koga kama mimi siku, ntashobora koga ntahari, uone ile bunene yote, raba burya bunini bwose, inafaa ni musirite, bisaba yuko ndamwoza neza n'akaga neza, kusirita, ndamuharagura neza nkureko vyose. Sasa hii mwili uyu mubiri nawo itanenepa, uzovyibuha gute? Ndagira sport nukuri. Haleluya, haleluya. Mimi niliwaza mwanamke akinenepa bwana anapumzika. Je narizi ngo umugore ni yavyibuha ngo umugabo waruhutse. Njoo kazi sasa. Kazi kaba gatanguye. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mungu ametubariki. Imana yaduhezagiye. Tuko na batoto 10. Dufise abana 10. Uyu mwanamke, uyu mugore, munipatiria ye makofi badi. Munkomerera amashi.
Amenijengea jamaa. yaranyubakiye urugo, Amenipa batoto 10. Amenipa batoto yampaye 10 abana 10 katika ile mateso yote. muri ayo magogwa yose. Leo Uno munsi fisi ene wetu umwana wacu w'imfura iko maître avocat. n'umwavoka n'umucamanza, Amepata kazi ya heshima yaronse akazi k'icubahiro mu entreprise ya munene mu ishirahamwe rikomeye ya petrole. ry'ibitoro. Mtoto mweturizana mu mateso. Umwana twavyaye mu magogwa. Mtoto wetu wa pili Umwana wacu agira kabiri iko ingenier agronome. n'umwenjeniyere mu bijanye no n'indimo. Mwaka jana alizala mapasa Hige bafie bawili. umwaka uheze yavyaye amahasa abana babiri. Hivi kwa natumika mu fond social. Uno musi ariko akora mu bijanye n'ikibano. Fie wetu watatu Umwana wacu agira gatatu iko medecin ku hospitali ya Dr. Mukwege. n'umukobwa mu bitaro iwacu, Ameolewa. yararongowe. Leo hii niko nangua kupata mtoto ku migulu. Uno musi ariko aronka umwana. Fie wetu watatu Umwana wacu agira gatatu iko medecin. n'umuganga, Ameolewa. yarubatse, Amezala mapasa bagarso bawili. yavyaye amahasa abana abahungu babiri. Fie wetu wa ine Umwana wacu umukobwa wacu wa kane iko medecin. n'umuganga. Injo mwaka yake ya mwisho. Uyu no aheze uno mwaka. Tuko na bagarso bawili. Dufise abahungu babiri, Baraka na Jonathan. Jonathan na Baraka, Biko banafanya droit. bariko biga ibijanye n'amategeko. Hii mwaka biko banamaliza. Uyu mwaka bararangiza. David Umwana wacu yitwa David iko nafanya G3. ariko iga G3, Iko nafanya stage mu banki. ariko gora stage muri banki. Grace na Jean de Dieu. Grace hamwe na Jean de Dieu Nabo biko ku mwaka ya kumaliza. bari mu mwaka usozera nabo nyene. Angalia sasa. Raba rero Il est très umuntu ntize, masikini. umukene, Maibobo. umwana wo mwibarabara, Enfant de la rue. umwana wo mwibarabara Avec cette femme hamwe n'uwo qui mukenyezi m'a supporté, qui m'a yanyihanganiye, accepté, yanyemeye, qui m'a donné sa fidélité. yamaye Aujourd'hui, kwihangana uno munsi. naweza simama mbele yenu Ndashobora guhagarara imbere yanyu na mimi nasema saa mwanaume. nkavuga nk'umugabo. Juu ya nini? Kubera iki? Uvumilivu Kwihangana inalipaka. vyampa birahemba. Uvumilivu Kwihangana inalipaka. birahemba. Uvumilivu Kwihangana iko na matunda. birafise ivyamwa. Usikate tamaa. Ntutakaze ivyizigiro, Usivunjike moyo. ntumeneke umutima. Yenye uko napitia aho leo vyiri kuracamwo habifanane na kesho. ntibisa n'akazoza kawe. Unaweza lia leo Urashobora kurira uno munsi, lakini kesho ariko ejo utakuwa na ushuhuda. urafise intahe, Utakuwa na ushuhuda iliyo hai. intahe iboneka. Simama kwenye uko tuombe. Haguruka aho uri tusenge.